Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaroho nyanganda sida bwakiriye kuri uyu wa gatatu ingabire itanzwe n'ibisata bibiri vya ONU arivyo UNICEF yitaho ineza y'ibibondo na OMS ishira hamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu. Userukira UNICEF mu Burundi John Agbor yashikirije ingabire igizwe n'imiti hamwe n'imisegetera irimwo umuti. Vyose bifise agaciro kangana ni miliyoni amajana 614 z'amafaranga y'amarundi. Iyo ngabire ikaba yatanzwe n'iryo shira hamwe ibafishijemwe n'ingomwa y'Ubwongereza. Nayo ishira hamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS rirongowe na Dr Xavier Crespin ikaba yatanze ibikoresho vyo gupima ikiza coronavirus hamwe n'ivyuma bije gusahiriza muri vya bigo vy'ubutabazi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza roho nyanganda sida Dr Tadendi Kumana kw'izina rya leta y'u Burundi yagize ico ashikiriza. Cyambere kidushimishije nuko abasanzwe bashikira imigambi ya leta babonye yuko ngaha mu Burundi hari n'izindi ngwara zibangamiye amagara y'abene gihugu nanovuga ingwara ya malaria cyitwa mwabonye yuko userukira UNICEF yaturonkeje imiti rero turabishima cyane kuko twereka yuko umugambi w'u Burundi ukwanyikiza coronavirus ushigikiwe kandi tubona yuko intambwe tumaze gutera ishimishije kuko turabona yuko abo dupima benshi bashoboka kandi nabo twatuye kumugera tubahaye imiti turana yuko bakira bagasubira ku mirimo yabo ya misi yose. Ivyo bikoresho vyose bikaba bije gushigikira umugambi wa leta mu gisata c'amagara y'abantu harimwo ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus no gutuza malaria.